Ndabaramukije abariko baradukurikirana aho muri hose. Jean Dusabe Sylvestre nkaba munzi cyane muri mu bintu bya agence Kimamara agence, hama kandi ko nkabasanzwe nyene nkora ibindi bintu byinshi bitandukanye nk'umujene yamaze gutahura ibijanye n'ubuzima. Ndakora ibintu byinshi bitandukanye bivanye nuko nifuza ejo heza hatandukanye n'uyu munsi turi. Ni kubera ko rero no munsi mfashe kandi kanya ngira ndabaganirize. Abantu benshi barakunda kumbaza rimwe na rimwe bakambaza ati none wewe kubera iki dukunda kubona muri car house ni iki? Entretien ni hondi ku bantu ikandabereka muri car house ni ikibanza ciza kiri ngaha kuri Gare du Nord. Keshi uhageze murakunda kubona inzu ndende iri ngaha ku Gasenyi yanditse ko car house hotel. Benshi barakunda kuba bambaza ati kubera iki kenshi dukunda kubona mahiya kibanza mu gihe bwa mbere twakubona akunda kugura publier ibintu bikuragira ama publication ya hotel tambouriner canke ibindi byinshi. Rero ni kubera iki uyu munsi mfashe kano kanya kugira ngo tuganire, kuko hariho byo nshaka yuko ndabaha ko umuco abantu benshi banzi muri marketing cyo gukora bijanye no kumenyekanisha ibintu ama business, imirima, ama entreprise akomakomeye n'ayakiri mato. Ndabikunda. Hama iyi ni imwe muri hotel cyangwa turakorana bijanye na marketing. Abantu benshi bari bamenyereye muri hotel Tambouriner mu Kayanza, ariko kandi murabizi ko ibikorwa biba bisaba ko buri munsi ukorera ngaha ejo ugakorera ngaha. Haraba bambaza ngo ntihari warahevye. Oya, ntabwo nigeze ndaheba kandi nta n'ubwo bikora, kubera ko ni kamwe mu buzima bwanje. Nejo nawe urashobora kumpamagara ukambwira ati turakeneye marketing ibikorwa byacu, jewe ndabikora nk'uko mubona ndabikora ahandi hose, kandi uko bikose murabizi ko ndabikora neza. Ikintu maze kurumarika ni giki hano iwacu cyane ngaha mu gisagara. Reka tuvuge mu Burundi, mugabo mu gisagara ikintu nshaka kuvuga ni ikintu kijanye no mu gisagara. Abarundi turafise ukuntu tumeze. Urashobora kuva muri quartier ukagenda muri ville ugakora akazi kawe, hama ugasanga byanashobotse ko wirirwa inzara bivanye n'ukuntu uriko uragerageza gukora cyane. Ikintu rero abantu benshi batazi ni giki, aya mazu mubona manini, ibi bibanza mubona bitunganije neza, abantu benshi barahatinya. Bumva umenga n'ahantu h'abashefu, n'ahantu haza abantu bafite amafaranga menshi, ariko nibaza ko harimwo kumbure kutabimenyera canke no bivuga wanashaka nihereye ko murabizi hano tuba turiko turagwana n'ubuzima, tuba tuva ahantu hatandukanye, tuvuga mu ntara hagati canke ahantu hatari bisagara binini. Ikibazo rero abantu benshi bakunda ni giki, uraza waraba nka maison ukuntu imeze, ukuntu yubatse, ugenda muri ville ugasanga ahantu mu kugenda hejuru muri etage uca muri ascenseur ugacumva umenga ahantu ntiwohaca kubera ko ngira ibyo bintu utabimenyereye. Ariko nashaka tuze turigishanya akantu kamwe kamwe. Kumbure hariho ico je nshobora kuba nzi nawe ukaba ukizi canke ubundi akaba atakizi, mugabo iyo dufashanije icyuzi no musika kimbwira nico nzi nkakubwira usanga twigishanije. Wari uzi ko izi nzu nyinshi zinini mubona nka centre ville canke ahandi hantu, aya ma ascenseur atari kuvuga ngo acamwe nyine inzu, umuntu wese abashobora kuhaca akarengana. Ariho umuntu rero muri we akibona ascenseur aba yumva umenga ahantu ntiyohaca, kumbure n'ahantu hatekanijwe abantu. Rero nari kumvuga ati turafise akantu kumenga no gutinya, ku buryo ushobora gusanga umuntu ariko arakora business yafashe office yiwe akayishira nko muri centre ville, agashishira nko muri etage ya 4, ashaka kuri umuntu umunsi wose atamuntu aje kumuramutsa, kubera ko abantu baza ko ahantu ngira abantu bahaja menga ntaruja n'uruza gohaza. Shaka twige gutinyuka buri kintu cyose mukigerageze. Igihe ubu uriko urakora ikintu mugabo ukabona ati ako biri kose kino kintu jewe nta kosa nzoba nkoze, mugabo reka ngende
la fois passée umuntu yaraje kundaba ku kazi, abantu muzi muri Excellence House, urabona ko urinjira ugaca ahantu hagati y'imiryango hamuka guciye ku basiti, yarahageze arampamagara ati yanzu wambwira nayishitseko yanzu wambwira nayishitseko, ndabwira ati injira, ninjire he? Rero hasi hari indi miryango yinjira, ndabwira ati raba ahantu hagati na hagati hari icuma imbere y'umuryango bahonyurako uce ngaho winjira hamwe uduga hejuru. Kandi yari umugenzi vraiment asobanutse wanashaka mu intellectuel, ariko anshikiriye sishatse kumena ibanga mugabo gusa nshatse bitwigisha kubera ko hari ibintu dutinya bitabikwiriye gutinyika. Yambwiye ati ntakubesha iyi nzu hano muri ville ndahaza kenshi, iyi nzu sinebwa bwayinjiremo kandi nta ndoto nyinshi zo kuyinjiramo kubera ko nari nzi ko ahantu nko ngaha kwinjira bifise ibindi bintu byinshi bisaba. Nico gituma ko navuga rero mwene ibibanza biba bimeze nka byiza biko biraza n'ibibanza bya twese. Umuntu yubaka inzu abashaka kwakora business, abashaka kwakora ibindi bintu, ilifo ko tuza turagerageza wegera ukaraba. Hama wanashaka nk'ibi bintu bijanye no gufungura, hari n'igihe usanga muri quartier muri aya maresitora abayabaye indya zizimbye kurusha izo muri centre ville. Hariya muri etage hejuru usanga hari ahantu bicara, ushobora kuja gufata ka cafe, ushobora kuja gufata ji, ugasanga hariya birazimbutse kurusha ivyo ngaha muri quartier. Rero za muratinyuka, tuze turatinyuka, kumbure je ndashobora kuba ntazi icyumviro canje, mugabo murabizi ko twama duhanganye n'abantu iminsi yose. Iyo uvuze ikintu hari abantu batifuza, je mfata ko batifuriza neza abandi. Iyo uvuze ikintu kiri gifise ikintu comarira abantu, hari abatabikunda, gacha tangura kuzana ibintu by'amakomantere yo gucoza, kubishamo ngo nukwirata kugira iki. Ariko nimba ico kintu carashikiye umuntu w'umugenzi wanje, nzo mubazanira ndamusabe abaheti monyaje. Nimba ico carashikiye umuntu w'umugenzi wanje, bisigura ko hari n'ubundi tutari abagenzi mugabo twona abana bivyoshikira. Jewe mba nabonye akantu bavuga ati jewe karanyigishije ndeka nundi kamwigisha, ariko ntibibuza ko hari abantu bacha batangura kuzana commentaire zitari nziza. Ariko kuri jewe commentaire zitari nziza zirangyohera cyane, reko ni kimwe mu mizi ikomeye cyane y'igitimbana narateye. Iyo hatariho commentaire negative ntibyoroha ko tumenye aho dukosora cyangwa tumenye aho twubaka cyangwa tumenye ko ibyo turavuga abantu babiraba. Gukomanta ni sawa, wanashaka benshi bavuze bitagenda niho je bingewohera. Hari igihe umuntu akenera ko abantu bamushigikira mugabo kandi nabo bavuga ibitari ibyo, bakagutuka akagira gute. Musanzwe umuntu ashira muri commentaire ikintu kiba gisa nuko mu mutwe wiwe hasi, naho umenye bwiyo bugera. Je rero ndatanga amakourage, ariko kandi ntera n'intege abandi bantu bafise ibindi bintu botwigisha, bafise ibindi bintu botuvugisha, nimbazo hore baza baritinya bazoze baratubwira. Kirazira gutinya ibitutsi, kirazira gutinya abantu bafise commentaire negative kubera ko na Yesu baramwasa ari umwana w'Imana. Wowe no uvuga yuko ukora ibintu biryohera abantu bose, kandi tura abantu bama bakosha, nubwo umuntu umenya aho yakosheje mugabo utamenya aho yitunganirije. Rero karabo kareso du jour nipfuza ko ikintu cyo gutinya kubona ibintu byiza tukaba twumva umenga tubimerita, kumva ko dutegeza kujya muri restaurant zo muri quartier. Oya, genda nyine wiyemera utera ubwo bukene se kubaza tumuduga nangahe nubwo utaragira kugura. Hama amahirwe twese arangana, tuba twavutse tungana, ibyo dukora nibyo bigerageza kuduteza imbere. Hama ukano ko gusobanuka, kuba civilize, tukagwize vraiment tuba abantu bazima. Rero ndabifuriza umunsi mwiza. Je nari nteramye muri kibanza nababwiye, ni muri car house, ni kuri gare du Nord. Ni kibanza ba artiste benshi bakunda kuzamo, abantu bakora ibiganiro, abantu bagira amafilm, abantu bakora ama clip video, abajene nka bose ba bon ofite nico kibanza cyorohereza abantu muri no ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Namwe hawe ikaze muze murashika aha turyohererwa, tuba tuhatiramiye turi benshi. Umwanya munini ntagena kimwe utasanga abantu nubwo bari mu gitondo nubwo bari mu ijoro, ngira baranakesha. Murako hari na indani hariyo amazu akogwa nka hotel, afatwa nka hotel mugabo na machambre ni nk'amano bwa guti appartement suite. Bon nogereranya, urashobora kuza ugafata ikibanza ushobora kubamwe n'umuryango, chambre imwe, chambre zibiri, ifite na salon, douche and toilette ndani, ikibanza cyo guteka, television, frigo. Ugashika wowe nyene nimba uvuga ati je siza gufungura muri restaurant, ndaza guteka ngaha,
Muraza ko muri video heruka nari nigeze kubibereka. Indani oyaza muraza gutembera kwanza reka jengeza muze gutembera muri amashamba y'aho kuna meze murabiki ibinyobwa by'aho kuna bameze hama barafise n'imivinyu itaba handi imivinyu utosanga handi no kuvuga ko dimu itaratangura no kuba dispatching mu bindi bibanza idandezwa ngaha gusa ibyo byose rero zamurashika mwirabira mujya yanyu munezerewe muryohewe hama jewe umunsi mwiza rero nisho nashaka kubifuriza no kuganira kugira ngo tube tubamarana irungu. Merci. Igira rero partage kavyomuga abandi kugira tuze turigishanye kandi ubu ngiye kongera kubandanya kuze ndabikora kenshi kugira ngo kantu mbanzi nawe ukamenye kumbura hari ikihe ejo bishobora kumfasha nkane bakagufasha. Mugabo nimba nawe waratinye kwinjira ahantu cyangwa ugatinya kuja muri restaurant kubera ubaza ko hazimvye utigeze uja no kubaza ntuyikawushe. Sogira muri commentaire bitwereke. Merci.